Buramatari w'intara ya Ngozi yabogoje mu mabanga, inama nkenguzamateka yongera yemeza uwugiye kumusubirira. Ni mu gihe mu ntara ya Kirundo havugwa abagabo 4 bafunzwe bagirizwa yuko banyuruje ubutare bakaba bamaze no gucirwa igifungo. Nayo umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ubutunzi aragabisha yuko ivyaha bikorwa biciye mu guhanahana amafaranga adaciye mu ntoke, ivyo bita cryptomone, bigiye gutangura kuja birahanwa vyihanitse. Muri burakeye uno munsi tukaza guca no ku makuru avugwa mu mahanga, aho tuza guca hariya mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Twongere turabire hamwe ibiriko biravugwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hadutse intambara ikomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa mu bijanye n'ubutunzi. Iyo ntambara rero ikaba iriko ituma bamwe bose bagenda baduza amakori ku bidandazwa bivuye mu gihugu canke ikindi. Aya n'ayandi ni muri burakeye, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye kuri uyu wa gatatu, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Kirundo, aho havugwa yuko hari abagabo 4 baciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka 5 umwe wese. Abo bagabo bakaba bagirije yuko banyuruje ubutare, ndetse ubutare rero aba bagabo rero akaba ari abo ku mutumba na zone Gatete hariya muri komine ya Busoni y'intara ya Kirundo. Kuri uyu wa gatatu Ruhuma 2025 sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo ikaba yabagiriye yuko yabagirije kwiba ibiro bigera kuri 14 vy'ubutare. Ubwo butare rero bakaba babufatanwe kuri uyu wa 30/2025, bagirizwa yuko bari babukuye mu kirombwe kiri ku mutumba wa Murehe hariya muri komine ya Busoni. Abagirizwa rero harimwo abakozi 3 bishira hamwe ryimba ubutare rya Sotrevo Mining Company Limited rero ukaguhabwa isoko yo kwimba ubutare. Bakaba rero baburanye bahakana ico caha, bakavuga ko ivyo bafatanwe ryari irisanzwe kandi ndetse ivyo rero bakavuga yuko ibikorwa barimwo vyari bizwi n'ishira hamwe bakorera. Bakavuga yuko iryo vu bafatanwe rero rikaba ryari ivu risanzwe ritari ubutare, ariko rero sentare ikaba itemeye ibisobanuro batanze, ikaba yabaciriye gufungwa imyaka 5 umwe wese. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutunzi, aho umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ubutunzi amenyesha yuko ivyaha bikorwa mu guhanahana amafaranga adatangwa mu minwe, ivyo bitwa cryptomone, bitemewe hano mu Burundi kandi bigiye guhanwa. Ni nyuma yuko rero habaye kwiga no kwemeza integuro y'ibwirizwa rihinyanyura ibwirizwa nimero 1/2 ryo kuwa 4 Ruhuma 2008. Iryo bwirizwa rijanye no kugwanya ikoresho ry'amafaranga adasobanutse hamwe no kuyakoresha mu bikorwa vy'iterabwoba biboneka neza ku mbuga ngurukana bumenyi, na cane ibikorwa bikomakomeye vy'iterabwoba. Vyizwe rero mu nama nshingamateka kuri uyu wa mbere itariki 3 Ruhuma 2025. Mu vyatumye rero iryo bwirizwa rihinyanyurwa ngo ni uko hatarimwo inkingi mpuzamakungu ngenderwako, ariryo rero iryo bwirizwa ry'ikigo mpuzamakungu karuhariwe citwa Gafi Groupe d'Action Financière, nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji yajejwe ikigega ca leta Nestor Ntawontuye. Akaba avuga yuko bimwe muri bishasha bije kwiyongera ku vyari bibuze muri iryo bwirizwa ryari hasanzwe, ngo ari nko gusigura neza hisunzwe amategeko mpuzamakungu icaha c'ikoreshwa ry'amafaranga adasobanutse. Hakaba kandi gukurikirana umuvuduko w'ubuhinga bushasha mu vy'ubutunzi bita cryptomone. Hakaba kandi no kongereza ibihano bidasanzwe bitari bisanzwe bikwiye mu kuduza ibihano mpanavyaha mu vy'ubutunzi, hamwe no gushiraho ingingo zihana ivyaha bijanye no guhanahana amafaranga adatangwa mu ntoke, ndetse kandi atabikwa mu mpapuro no mu mabanke asanzwe yemewe n'amategeko. Hazoshirwaho kandi urwego rumwe hamwe no kongereza ubushobozi inzego zibijeje kugira ngo zikurikirane ibijanye n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga asanzwe atemewe na leta y'u Burundi. Buramatari w'intara ya Ngozi yarabogojwe mu mabanga, akaba ndetse yarasubirijwe n'inama nshingamateka, aho yemeje izina ry'ugiye kumusubirira. General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas niwe rero agiye kurongora intara ya Ngozi, aho yatowe n'inama nkenguzamateka
ku majwi 39 ku 39 no kuvuga 100%. Hari kuri uyu wa kane Ruhuma 2025 aho inama nkenguzamateka yari ikoranye, akaba rero asubiriye Desire Minani yari yarongoye iyo ntara ya Ngozi kuva ku wa 28 z'ukwezi kw'icenda 2023. Uyu nawe akaba yari yasubiriye Emmanuel Ntaconsanze yari yagirijwe ikibazo c'isukari ico gihe n'umukuru w'igihugu acarakugwa. Tukamenyesha yuko rero Ndaruzaniye Leonidas ava muri komine ya Busiga yavutse mu mwaka w'igihumbi 1967, akaba abaye buramatari agira gatatu atwaye intara ya Ngozi mu guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020. Bisigura yuko iyi ntara rero yatwawe na baburamatari batatu mu myaka 5 iheze. Uyu rero akaba ari buramatari agize gatatu ayitwaye kuva muri uyu mwaka wa 2020. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imyidagaduro, aho umuririmvyikazi Natasha Ngendabanka batazira Natasha La Boss yaraye yashitse mu gihugu ca Uganda, aho kuri uyu muhingamo kuri uyu wa kabiri uyu muririmvyikazi Natasha Ngendabanka batazira Natasha La Boss ari kumwe n'uwujejwe ibikorwa vyiwe Rafael Nyandwi ndetse n'umumenyeshamakuru yagiye amuherekeje bafashe indege berekeza mu gihugu ca Uganda, aho rero hitezwe igiteramo uyu muririmvyikazi aza gukora kuri uyu wa gatanu Ruhuma 2025 mu kibanza ca Nomade Grill Bar, ikibanza kiri hariya muri leta ya Kampala mu gihugu ca Uganda. Azoba rero ari kumwe n'abandi baririmvyi bo muri ico gihugu nyene ca Uganda. Nkuko rero vyagaragaye ku masanamu, Natasha yashitse ku mbuga ngurukana bumenyi aho yashika muri iki gihugu, akaba yakiriwe neza, aho yasanze hari umugwi w'abaje kumutegera bamuhaye ikaze muri ico gihugu asanzwe akunzwemo, ndetse igihugu yatwariyemo ubushimwe butandukanye mu mahiganwa ya Hip Hop Award. Natasha yatwaye inshuro 2 zikurikirana hariya mu gihugu ca Uganda. Uno musi rero akaba afise igiteramo aza gukorera hariya i Kampala muri Uganda. Igiteramo rero abakunzi benshi bari hariya mu gihugu ca Uganda biteze cyane kuza kwitabira mu kugira ngo bashigikire uyu muririmvyikazi. Kurundi ruhande, abategura ihiganwa rya Miss Burundi, higanwa rizotora umukobwa mwiza akerebutse kandi aciye ubwenge gusumvya abandi, rikaba rizobera mu gice caryo ca kabiri gishira icanyuma mu nyubakwa za hoteli ya Source du Nil. Ivyo vyamenyekanye nyuma yuko rero abajeje gutegura rino higanwa basinyaniye amasezerano yo gukorana na hoteli ya Source du Nil kugira ngo baze bakire igice ca kabiri gishira icanyuma ca Miss Burundi. Tubibutsa yuko abigeme basanzwe bifuza guhiganwa muri aya mahiganwa ya Miss Burundi bariko bakomeza kwiyandikisha kugira ngo barabe yuko bakwije ibipimo ndetse ibisabwa, aho ibisabwa bashobora kubisanga ku rubuga rwa Miss Burundi, aho batangaje ivyipfuzwa kugira ngo uje guhiganwa n'abandi muri iri higanwa ryo gutora umukobwa mwiza akerebutse kandi yaciye ubwenge mu Burundi ariwe Miss Burundi. Ano makuru tuyabandanirize hanze y'u Burundi, duhereye mu karere aho bivugwa yuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Felix Chilombo Tshisekedi bagiye kuja ku ntebe y'ibiganiro, na cane baganira ku ntambara iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, intambara leta ya Kongo iriko iragwana n'umutwe wa M23. Uyu muhari wa M23 umaze gufata akarere kose ka Goma, ndetse uyu muhari kandi watangaje yuko ugiye gutanga akaruhuko mu vy'intambara kugira ngo babandanye ibikorwa vyo kugira ngo iki gisagara habonekeye umutekano. Perezida rero wa Kenya William Ruto asanzwe ari waramutswa mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, akaba yamenyesheje yuko Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Chilombo Tshisekedi wa Kongo bagiye kwitabira inama idasanzwe izohuza umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, ndetse rero uyu muryango ukaba urimwo n'u Burundi. Ibihugu bigize uyu muryango rero bikaba bizoganira kandi n'ibihugu biri mu muryango wa Afrika y'Epfo ndetse na SADC izobera i Dar es Salaam hariya mu gihugu ca Tanzania ku magenekerezo y'indwi ndetse n'umunani Ruhuma 2025. Mu bandi bakuru b'ibihugu rero bamaze kwemezwa yuko baziye kwitabira iyi nama hakaba harimo Perezida wa Tanzania Samia Suluhu,
uyu rero akaba ari nawe azokwakira iyi nama muri ico gihugu ciwe. Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Hassan Sheikh Mohamed wa Somalia. Perezida w'u Burundi tukabibutsa yuko wewe asanzwe ari mu rugendo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye ubutumire bwa mugenzi we Donald Trump yitabira amasengesho asanzwe yategekanije hariya i Washington DC. Bikaba rero bitaramenyekana yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi azokwitabira iyi nama. Ku ruhande rw'u Rwanda rero, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame arahakana akavuga yuko atavyo azi yuko hoba hari abasirikare b'u Rwanda bariko baragwana hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi. Iyo nyishu rero Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akaba yayihaye umumenyeshamakuru w'imbonesha kure y'abanyamerika CNN, amubajije ati gushika itariki 3 rero Ruhuma 2025 hoba hari abasoda b'abanyarwanda bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gufasha umuhari wa M23. Mu kiganiro rero yatanze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa 3 Ruhuma 2025, Paul Kagame akaba yavuze yuko atavyo azi yuko hari abasirikare b'u Rwanda baba bariyo, ariko umumenyesha makuru rero akaba kandi yanamusubiriyemo aramubwira ati ariko uri umugaba kizigenza w'ingabo. Nayo Perezida Paul Kagame akabandanya yishura ati nivyo, ariko hari ibintu byinshi ntazi. Ku rundi ruhande rero umuhari wa M23 ukaba wanasohoye urwandiko umenyesha ko utanze agahengwe k'intambara, ivyo bita cessez-le-feu mu rurimi rw'igifaransa, kuva rero kuri uyu wa 4 Ruhuma, kugira ngo abantu babanze baronke ubufasha ndetse abandi basubire batahuke. Ni mu gihe intambara yakomerekeje abantu benshi, aho ibitaro bivugwa yuko byamaze kuzura, ndetse abo mu mashirahamwe yasanzwe yajeje gufasha batabaza yuko amakungu yoterera kugira ngo bashobore gukurikirana abahuye n'ingaruka z'intambara. Ikindi rero umuhari wa M23 ukaba wamenyesheje yuko badategekanya gufata akarere ka Bukavu canke utundi turere. Nubwo rero badategekanya ngo gufata akarere ka Bukavu canke utundi turere, bagasaba rero igisoda mpuzamakungu ca SADC gukura meza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kuko ngo ataco bariko barahakorera. Itangazo batanze nubwo batanze agahengwe, bagasaba rero yuko igisirikare mpuzamakungu ca SADC kiriko gifashanya na Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo kitobandanya gikorera muri utwo turere twa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bakabasaba gukinjura. Ariko kandi ni mu gihe nkuko twabibamenyesheje ibiganiro bigiye gutangura, abo bakuru b'ibihugu bagiye guhura ndetse n'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo, kuko iyi ntambara isanzwe irimwo icuka kinini hagati y'ibihugu bitandukanye. Bakaba bagiye kuganira kumbure, ibi bikaba ari byo bishobora kuba ari umwizero w'uko ibiganiro bigiye gutangura no hagati y'umuhari wa M23 ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ano makuru tuyabandanirize hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe ariho yibereye, mu gihe umukuru w'igihugu yagiye mu rugendo aho yitabiriye ubutumire bwa mugenzi we Donald Trump mu masengesho iki gihugu cyateguye hariya i Washington DC. Haravugwa kandi amakuru y'ingingo umukuru w'igihugu Donald Trump aheruka gufata, ingingo zitandukanye yagiye afata kuva ashitse ku butegetsi, aho yarahiye ku itariki 20 z'ukwa mbere 2025. Donald Trump rero aherutse gufata ingingo zifatwa nk'intambara y'ubutunzi ikomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa. Ubushinwa kandi nabwo bukaba bwafashe ingingo zisa nazo. Intambara rero y'ubutunzi ikaba yatanguye hagati y'ibi bihugu. Donald Trump yari yavuye ku butegetsi kuri manda yiwe ya mbere atanguje, ndetse akaba biboneka yuko ari intambara bagiye gukomeza. Kuva ubu rero umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yafashe ingingo yo kuduza amakori ku bidandazwa bivuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni mu gihe kandi Ubushinwa nabwo bwafashe ingingo yo kuduza amakori ku rundi rugezo ku bidandazwa bisanzwe bivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi Amerika yoyo Donald Trump akaba agera kure, aho n'ibihugu nka Canada na Mexique yashitseho itegeko ry'uko ibi bihugu navyo bizohora birihishwa amakori angana n'ibice 25%. Ubushinwa rero bukaba buvuga yuko iyi ngingo bubabaje no kubona umukuru w'igihugu Donald Trump yarayifashe, ndetse bugasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhangana n'ibibazo vyayo ikareka kuja konona ubutunzi. Ndetse Ubushinwa bukavuga yuko bubabaje cyane
n'iyi ngingo kuko leta zunze ubumwe za Amerika zisanzwe zifite ibindi bibazo nk'imigenderanire mibi isanzwe ifitaniye n'ibindi bihugu ndetse n'ibibazo vy'ibiyovyabwenge. Ubushinwa rero, leta y'Ubushinwa ikavuga yuko ibi ari byo leta zunze ubumwe za Amerika zikwiye guhangana navyo zikareka gufata ingingo benizi. Mwomenya ko ibidandaza bigera ku bice 40 ari byo biva muri ivyo bihugu bitatu, Ubushinwa, Canada ndetse na Mexique, bigiye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo rero Donald Trump akavuga yuko gufata izi ngingo bizotuma abanyamerika nabo bagerageza gukoresha canke bagerageza kugura ibikorewe muri Amerika, kandi bigatuma Amerika yinjiza amafaranga menshi yavuye mu makori y'abagize isoko leta zunze ubumwe za Amerika. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru yo muri Burakeye yo kuri uyu wa gatatu, tubipfuriza umunsi mukuru mwiza w'ubumwe bw'abarundi. Aho muri hose mugira ibihe vyiza kandi mushishikare mudukurikirana musangiza n'abandi aya makuru tuba twabateguriye, mwongera mudukurikirana ku mbuga zacu haba kuri Facebook, kuri X ndetse no kuri Instagram. Naho ubutaha murakoze. Morning Burundi, uburundi burakeye.